mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye murahawe ikaze mu kiganiro inyishu y'amareresi gitegurwa na Inyishu Media kikaba gihagarikiwe na jewe Bienvenue Seniors. Uno musi twagize bako ryo kuba turi kumwe n'umukinyi w'amareresi mu Burundi ariko avyifatamwo neza, reka twidondore. Murakoze cyane, kazina nitwa Ndayizeye Donat, ndi umukinyi mushasha w'amareresi. Yego. Turaguhaye ikaze mu kiganiro inyishu y'amareresi Donat. Hanyuma izina ry'ubuhizi ry'akazi bagutazira gute? Murakoze cyane, izina ry'ubuhizi kazi banyita abenshi bazi kuri Dodo. Yego. Okay, tugidonido mu kiganiro cyacu y'amareresi twagira tukubaze muri make nk'abantu batakuzi bashaka kumenya neza Dodo ninde? Murakoze kumbaza ico kibazo. Jewe umukinyi w'amareresi abenshi baranzi barabambona hatandukanye. Naratanguye ndakora indirimbo nakoranye na Kamikazi ugutabagwa niho wasanze umururasi wareka hose nariko ndamufasha. Mu nyuma ndakora filme naho nyene ndariko nkora mu yiwe yitwa Musi y'Ijuru. Rero hari abagiye barambona mu bikorwa bya Kamikazi. Nyuma yaho sinahagaritse, hari n'iyindi filme nakozemwo y'abanyengozi nayo nyene abenshi barayinzimwo yitwa Imana mu bantu. Hakaba n'iyindi nayo nakinyemwo yitwa Paradiso yitwa Abel. Aho hose n'ahantu nagenda aboneka, n'ahantu nagenda erekana ko nkunda ibikorwa bya filme. Mu nyuma yaho rero niho niyumvira nanje gukora filme yanje nise Ibihe. Iyo filme ikaba iheruka gusohoka, mperutse gukora lancement yayo, ikaba yarashitse kuri YouTube. Ireresi Ibihe yamaze gushika kuri YouTube, mwumvise ko yaronse lancement, yamaze kugirwa na lancement officiel. Hama Dodo tugidonido mu kiganiro cyacu kugira ngo ugire inspiration. Ni inspiration ikuyihe kugira ngo uyitahure yuko ufisingabira no gukina ireresi no kuyandika no kuyikina byavuye kuri inde cyane inde yabikwigishije? Kugira niyumvire kuyandika nababwiye ko nabanje gukora mu mafilme y'abandi bantu, nukuvuga ko nabikunda. Maze kuba ndabikunda nariyumvire kubikora nubwo uburyo butanyoroheye, ariko nari ndabifise mu mutima nkumva ko nzobikora. Igihe cyose ndyamye nariyumvira filme nkumva ko nzoyikora kandi nkumva ko umugambi wanje nzowushikako. Rero jewe ndakunda filme, niyo mpamvu mubona natinze nkashika ku ndoto zanje nkakora filme. Iyo filme rero nayise Ibihe kuko nariyumviriye filme nokora, mbona ahanini ikintu nokora nuko nokora filme izoshikira abantu benshi kandi umwe wese azokuramwo message yiwe. Rero hanini filme yanje ihagaze ku bintu byingo. Filme yanje hari abantu benshi babonye izina ryayo barambaza ati kweki wayise Ibihe, ubwo si ibihe vyawe? Ariko nagenda baho guca ko atari ibihe vyanje n'ibihe vya muntu wese. Rero kuyita Ibihe nuko nabonye ko umuntu wese azokuramo ibihe vyiwe. Uno munsi uko turi uno munsi siko tuzobe ejo, siko twabayeho muri kahise kacu. Rero nagomba ndabasabe abantu bose bakurikirane filme yanje, mwese azokuramwo ico yokuyemwo, kandi ico nobemerera coco singiye guhagarika filme ahubwo natanguye kandi ndizeye ko bizogenda neza. Umwe wese azogenda arabona message yiyo kuko nzotanga message zitandukanye kandi zizobigisha zikanabageza kure. Hama twarakurikiranye twarahishikirana hariko habera lancement officiel ya filme yawe Ibihe. Duhereje umwanya bariko barayirorera tukavuga ati nimuvuge ivyo mwatahuye canke ivyo mwabonye. Hanini bagumye bahagarara yuko insomborotso ya vyose we wagiye gufata telefone y'umugabo wawe utangura kuraba amakuru yiwe. None kijya kintu ni ihemanuro canke ni yenkebuzo hereza abantu batarakurikirana irya reresi kugira ngo bagire motivation kwikurikirana iba iciko? Byukuri nkuko mubivuze
umunsi twerekana filime yacu abantu bamaze kubona kajya gapande gatoya bose baratweze nibaza ko umwe wese yaciye abona aho bimugora. Burya mu ijambo rimwe urugo kenshi rusambuka kubera akantu gato cyane. Kajya n'akararo gato twatanze mu bintu kenshi bisambura ingo. Telefone uno munsi twibaza ko ari iterambere ryaje ariko hari n'igihe riba itera nyuma. Igituma ndabivuze gutyo, hari igihe umugabo ataha aho kumwakira ukabona ko ikintu cya mbere ari gukora ari ugutora telefone yiwe, uraba abo bavuganye, uraba ivyo yiriwemwo, kandi yaba n'umugabo umugore atashe hari igihe usanga ari ivyo nyene, canke niyo bashwanya kumva ko ikintu cya mbere yokora ari ukumwaka telefone. Rero aho nyene nca ndahagarara ngira ko mpanura abantu uno munsi telefone y'umuntu ni y'umuntu nyene, si y'abantu babiri, ni y'umuntu umwe. Telefone no kuvuga ngo ni vie prive y'umuntu. Icyo atashimye kukubarira nta mpamvu yo kuja kukirondera, nuko yabonye ko atakamaro kuko akikubarira, nuko yabonye ko ari banga ryiwe. Kuko iyo yaba yashatse kubikubarira ntakwirirwa aja kubirondera mu telefone, yari kubikubwira we nyene, ntakwirirwa aja kubiraba. Kuko hari igihe utora telefone ugasangayo ibintu bikubabaza. Bikubabaje hari igihe bikunanira kwakira, ugasanga murashwanye, nka kurya nanje wewe naciye ndabigenza, byarananiye kwihangana, ndashwana, ndaja kugwana, ariko siko byari kugenda. Iyo ntayitora iyo telefone nari kugira umubabaro, nari kubaho neza, nari kubaho ndikunda twenga, nari kubaho mfise umunezero. Rero telefone y'umuntu nta mpamvu yuko tuja kuyihiga, kuko umwe wese agira telefone yiwe, ni vie prive y'umuntu. Rero hari ibyo tutaja guhiga, ntibiba bikenewe ibyo batatubarira. Tukuravye vraiment umumama atagase asa neza, kandi turabona wambaye n'impeta zizimvye. Nawe burya twinjiye apari ya cinema, burya nufuhira cyane umugabo wawe kuko bijya bintu wakimenga biragusa. Oya Jesse ndamufuhira kuko naratahuye ko umunezero w'umuntu ni wawe wiha. Iyo umaze gutara ko umunezero wawe ari wewe wiha, nta mpamvu yuko uja guhiga ibindi bibazo. Kuko ivyo bibazo niyo ugiye kubihiga, wowe niwe urarubabaye, niwe wiri kubabaye, wowe waba afise umunezero uko bafise amahoro yiwe. Wowe nawe uba wagiye kuyibuza, wagiye kuyarondera hatari. Ego. Okay, hama Dodo, uno munsi wamaze gusohora igikorwa ku mugaragaro, benshi bakibonye, bamaze kubona ingabirano yawe aho ushoboye naho udashoboye. Hama bishitse hakaba hari abantu bifuza gukorana na wewe, woba mwoyaga gute canke wobakira nkangahe ko abifuza kurondera tuvuga ati ujya mu narazimvye canke abeze ukuntu? Oya sinzivye, oya abifuza ko dukorana tuzoganira kandi tuzohuza. Ego. Okay, hama nashaka ndakubaza ikindi kibazo, kuko waramaze kwinjira muri umwuga w'abakinyamareresi kandi urabikunda. Nakahe kamaro kani cyangwa agaciro umukinyamareresi afise mu iterambere ry'igihugu? Umukinyi w'amareresi akamaro afise nuko ari karakora filme yiwe, d'abord aba ari karatanga message. Rero hari igihe ubwo umuntu yahaye message imushikira akumvira mukozeko, hama nawe akamuha intege, akumva ko atari wenyene cyane cyambere. Hama uri kurakora filme iguha abagenzi, iguha inshuti, igatuma ugera aho utogeze. Ego. Hama tuko turaraba filme yawe irasukuye kandi wakiniye mu mazu azimvye kandi tuzi yuko filme twari uburyo burya atakabanga karimwo filme yagutwa buryo bungana gute? Filme zikuri iratwara uburyo butari buto, ariko nababwiye ko ndayikunda. Nditeguye gukora filme Imana ishoboje ikampa uburyo n'ubusumba ubwo nakoresheje nzogushira muri filme kuko ni indoto zanje. Filme rero yarantwara uburyo butari buke, murabona ko twakoreye mu mazu meza, twakinishije abakinyi beza. Rero ntibiba byoroshye kugira umuntu akinire heza kandi ase neza. Ibyo byose n'uburyo umuntu agenda arakoresha. Rero
filime yanje ndayiharuriye amafaranga nakoresheje si make vraiment ku muntu nka jewe wese amahera make narariye amadeni ndasaba inshuti n'abagenzi ariko biragenda neza ndashika ku ndoto yanje filime yanje nayikoresheje ku miliyoni 4 yego turabonamwo abakinyi b'ibihangange atakabanga uba warabahemvye neza kosa ejo hirya ejo tugiye kubabaza nibazo bave bavuga ibindi woshaka gutanga umuco kuri ico nkuko nabikubwiye abakinyi b'amareresi mu Burundi turacafise urukundo narabahemvye ariko sinoronka ndabahemba ko sinzi ko mwabibonye je nakoresheje abakinyi bazwi cyane nka Fanny Lavine Liva Dani abo bose n'abakinyi musanzwe muzi ngaha mu Burundi ko ari abantu badasanzwe rero iyo bavuga ngo bagire bamfacture sinaye kuronka amafaranga ndabahemba ariko je nk'umuntu yiyumvira narabonye ko bikenewe ndabaha gafanta ariko ntibamfacture ngo duhaya kuko mu buzima busanzwe basanzwe ari n'abagenzi cyane yego hama muri lancement officiel waragarukanyije inyungu warayironse mu kugarukana umutahe wawe nakunguko canke ntayo warose muri lancement officiel icambere coco kinezera nuko narose abantu baza kunshigikira cyo ni ikintu cambere nashimiye Imana kuko vy'ukuri narinjiye muri sare ndavuga ati bwa bundi ndakunzwe cyo ni cambere hama ikigira kabiri by'ukuri baranshigikiye uko bashoboye mugabo ntiboshigikira gushikaho ya mahera nakoresha yose acagaruka oya mugabo by'ukuri ndashima Imana kuko narabonye Imana ikora baranshigikiye uko bishoboka kandi narabibonye yego hama turiko turasozera ikiganiro nuhe mukinyi umuntu wese kugira akora ikintu abafise umuntu yiyumvamo nuhe mukinyi ubona ufise indoto yo gukorana nawe cyane cyane ngaha muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma nituje hanze reka duhere kwanza muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ubu mukinyi ufise indoto yo kuzokorana nawe utarakorana nawe jewe umukinyi nta numwe mvuga ngo ndafise indoto yo kuzokorana nawe uwo nzohamagara akabinyemerera akumva ko twokorana wese n'amahoro simvuga ngo nzokorana na naka cyangwa nzokorana na naka nuko nzokorana n'umuntu numva ko abikunze kuko hari igihe usaba umuntu mukorane agacashira amafaranga imbere ntabikore kuko abikunze rero jewe numva ko uwo nzosaba wese ko twokorana akabikunda tukabikora tuvyumva kumwe uwo ari we wese azobara amahoro hama ni benshi bafite indoto yo kugaragaza ivyumviro byabo bikabananira none wewe uriyumva yuko uri gihangange kugira ngo usohore ireresi ije ku mugaragaro wongere utumira abantu mu kibanza nka kijya kiteye igomwe kiri VIP ukuntu uri gihangange cyane hari ibihangange bindi wemera ngaha mu gihugu oya imbere yuko wemera abandi banza nawe kwiyemera naje ndi gihangange ya ndi gihangange kuko urinze ukora filme ukayiheza ukagira lancement uburi gihangaye ugatumira abantu hakaza abantu nkabona bonye uburi udasanzwe yego Dodo uheje kutubwira yuko uri gihangange mu mareresi y'u Burundi none nta wundi muntu ubona akurusha canke akuja imbere ngo higanwa ngaha oya je ndacyari umwana muto cyane nuko navuze ko ndi gihangange hariho abankuriye hariho abo tutavuga mu mazina je ndacyari hasi cyane ndacyari umwiga ariko imbere ni heza okay mu gusoza ikiganiro cyacu twashaka kutubwire ijambo nyamukuru nikihe kintu usaba leta yacu leta mvye leta nkozi kuko benshi urazi ko batubwiye twihangire twiyumvire kwishingira imirimo yacu nitwitega ubuzi muri leta kandi niba uri kurakora nakazi mu kandi birafisa nakamaro kanini cyane mu iterambere ry'igihugu nikihe kintu wosaba leta nkozi leta mvyeyi kugira ngo ejo hirya ejo uzushika ahantu wifuza gushika icyo nosaba leta nkozi leta mvyeyi nuko bodushigikira mu bikorwa byacu ntiducike intege ahubwo tubone yuko ejo hacu ari heza rero nk'uko umukuru w'igihugu yama yabitubariye ngo turi kumwe twese ngo byose birashoboka rero icambere nuko twebwe tubanza tukwiyumvanamwo tugakundana abakinyi b'amareresi hama leta nayo ikadufata mu mugongo
ejo canke hirya ejo ntitwayitura ntizoduha umugongo ahubwo izotwumvirize. Yego murakoze cyane, nitwabakenera kandi muzosubira kutwitaba muri kino kiganiro. Yego murakoze kandi nimwampamagara nzobitaba.